twovuga n'ibyinshi mwami waturize, mwami Imana waratugaburiye, waratwambitse, mwami Imana turi hano mwami imbere yawe, tugomba tumara umwaka tuvuga mwami aho twagendaniye, ntabwo wigeze udutererana. Urabera ishimwe mwami Imana, urabera ishimwe mwami Imana. Amashini impundu kuri uwo mwami yadukijije, abereye amashyi yacu. Asa nawe tumwegera impundu, malala 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 kwa Yesu. Hauhanye nawe mwami watugiriye neza. Haleluya, haleluya, waduhetse ku mugongo mwami Imana twaratubonye. Asa nawe umunezero uhoraho, tuvuze impundu tumutazira. Wabanye natwe, wabanye natwe, wabanye natwe, mwarakoze. Wabanye natwe, wabanye natwe, wabanye natwe, uracyakunezerwa. Haleluya, umuntu ari muri kino kibanza kumunezero w'uwo mwami yatugiriye neza. Impundu ku mwami yadukijije. Wabanye natwe, wabanye natwe, wabanye natwe, warakoze, warakoze, waransigamye, 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 warakoze, waraturize, waraturize, waraturize. Hey!
kw'isengero aho wigeze tubiramo aho twagendaniye wigeze abo Yesu yagaburiye atakoranye umwaka w'Uwiteka kudutera ubwe rero namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana kandi ntitutinya kubikora ariko Imana y'Abisirayeli igitereranayo mu makuba no mu bwato idutererana namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana kandi ntitutinya kubikora ariko Imana twakurikiye igitererana nayo mu makuba no mu byago idutererana mu makuba no mu byago idutererana Imana yo kwizerwa mwana
aho batubwira ngo ntacyo tuzovamwo, ariko baratwitegereza ukatwitegereza mwami nyuma y'igihe kirekire, icyo amaso y'abana b'abantu adashobora kubona ariko wowe urakibona mwami, kuko wanibyishije. Wabwiye Abisirayeli ngo genda unyegeranirize ibigirwamana binsigira, umbarize kimwe muri byo gishobora kudondora ibya kahise, kikavuga n'ibya kubu, kikavuga n'iby'igihe kizoza. Ariko jewe ndi Imana ishobora kuvuga ibya kahise, ikavuga ibya kubu, ikavuga n'iby'ibihe bizoza. Akazoza kacu mwami wari ufise mu kiganza cyawe. Igihe twasengera umwaka w'ibihumbi 2021 twaraharura ukwezi kwa mbere tukaharura iminsi kugize, tukabona ni kurekure cyane, ariko iyo yose mwami warayiturenganije. Tugeze mu kwezi kwa kabiri tugaharura amezi 10 asigaye inyuma, ariko mwami Yesu Kristo nakanyura waduhaye kutumara mwami, warakuduhaye turakumara mwami amahoro. Bizari byoroshe, ariko mwami aho nyene wabanye nawe, batujabukana dushikana mu kwezi kwa gatatu mwami. Izahagurukiye kurwanya umugambi wawe kw'ishengero ryawe n'ivyahagutse, kandi n'uno munsi birakomeje. Ariko mwami nizigira ijambo ryawe rivuga ngo icubahiro cyawe gihagaze mu guhisha. Ukutamenya ibizobejo nizo bituma abansi biyumvira ngo babirangije, ariko aho nyene bibaza ngo babirangije ukabihindura ubusa mwami, ukabihindura ubusa. Ku vy'amaso y'abana b'abantu no ku vy'amajambo mwami yagiye aravugwa, vyarashoboka mwami kuko kwezi jewe ntari kukureba, n'uwundi wese ashobora kuba atari kukureba. Eka n'ishengero mwami Yesu Kristo rishobora kuba ritakiri mw'isi, ariko mwami igihe cyawe warigeneye kitararangira, tukangwa n'ivyavuzwe n'abana b'abantu. Urakuturengana tujabukana mu kwezi kwa kane mwami. Nako nyene ni kwabaye bikoroshe kuri bamwe bamwe, ariko naho nyene mwami Yesu Kristo data ukuboko kwawe kwabanye nawe, ukuboko kwawe kwabanye nawe. Niko ndayadondagura ayo mezi yose, ushobora kwibuka ukwezi kwakubereye gukomeye, ariko nagomba nakubwire ngo uko nyene wakuboneye mw'Imana n'ikimenyamenya araba warakurengana. Uratujabukana mwami dushikana mu kwezi kwa gatanu, dusubije amaso inyuma twizigira mwami ayo wari umaze kuturenganya, ariko twaraba imbere tukabona urugendo ruracari rurerure. Ariko uratubwira ngo yaco mutinya, nimuhagarare kuko ndi Imana yanyu, kandi ari jewe nzobora kurangiza urwo rugendo amahoro. Urakutujabukana mwami dushikana mu kwezi kwa gatandatu, twaraba yasigaye inyuma tukaraba n'ayasigaye imbere tugasangana, tukaraba ingene urugendo twagenze rutatworoheye, tukitegereza urusigaye, ivyo bikadutera ubwoba, ariko ukatumara ubwoba mwami ukatubwira ngo nimutinye, kuko birabanye namwe muri ayo mezi arangiye, hari ivyo bana namwe n'urasigaye. Uratuzigama mwami n'ukwezi kw'indwi, ukwezi k'umunani mwami, ukwezi kw'icenda. Bamwe muri twebwe bagize imanza zitandukanye, babonye ukuboko kwawe urabagirira neza mwami, ivyo batabona mwami urabibereka mwami, ivyo babona nk'indoto urabishira ku mugaragaro. Amaso yacu aravyiweza, intoke zacu mwami zirabikora ku mwami. Tugeze muri kuno kwezi kwa 12, hariho abantu bafise intahe nyinshi z'ivyo wakoze mu buzima bwabo, hariho abantu bafise intahe nyinshi mwami z'amasezerano wabasezeraniye. Hariho abantu mwami ataco bahagarara imbere ngo kibabuze kubivuga mwami yuko ari ukuboko kwawe kwatumye bikura, kuko bafise ibimenyamenya vy'ivyo wakoze mwami. Turagushima Mana nziza, tubitangaza wakoze, waturize uyu mwaka wose. Shima turagushima, turagushima Mana nziza, tubitangaza wakoze.
mwami aho nzaba hose no mana no watakosi iyo neza nzayikoza yesu nzavuga kugira neza kwawe aho nzaba hose Oh,